Shining like a morning star, girl. Yeah, yeah. You shining like a morning star, girl. Yeah. You shining like a star when I see your face in the morning. Wake up. You shining like a star when I see your smile in the morning. Jaisa. Kuguheba no kukwitesha ntibikunda. Oh yeah. You shining like a star when I treat you bad in the morning. Wake up. Abagasukuni barambigwa no kuvuga kuruwa gaciro utaberanye na. Yes I is Lizo Manizo for Shizo mzizi waciwe Simba ntare rugamba chambara Burundi. Nuko na manda bikora murabizi misi yose hano kuri kamera za Niyosel TV tubazanira bishasha bimeze neza. Ni Edison ndayahoze nkaba ndi kumwe na Arkeni kuri kamera ubona ko ari kora muri kuno mugabo ameze neza asa neza amwe ati n'umuzungu abandi ati aravanze abandi ati ibintu bimeze kuno ni rya mbere dukoranya tambaye ikepe ubona ko ibintu bimeze neza yatuzanye ku mururumbo kandi agiye gusohora umururumbo atuzana kuzuba kandi aziko neza nyene bava bica bicangana kubera araza gufiringa ino ndirimbo ama bikomera ari umuntu aguma araba hariya mugana mubwiye nti rabino urabe umumenyesha Lizo Manizo Lolilo abenshi muramuzi nibaza ko narinda kumubwira ngo idondore cyagira guti cyo nkora gusa ndagusaba kuramutsa abariko baragukurikirana. Hello guys, mwiriwe neza nitwa Imana na Sof Salum aka Lolilo Simba ntare rugamba chambara Burundi nabaryohewe cyane kubona turi umunsi yage kururumba kava tukwita aka umururumbo inyuma ya Simba ntare inyuma ya morning star n'ibintu bimeze neza Lizo umeze neza my brother Jenda aho ndahenda aho ya ahubwo uranyitanze ni ryambere dukoranye ikiganiro usobetse byagenze gute uyu munsi ntabakugwishije bahari kandi bakunda kuvuga yuko abatipe bakunda kugenda badasobetse ni kubera nyene hariya urabibona bicanganye batebora ukuntu bafuka n'ishati nya ariko uyu munsi babona ko uyu munsi ntabiriko birakugwisha bihari umeze neza Loriane aragutosheje ameze neza na kabebe gashasha n'abana bose bamize cool tugusanze ahantu quelque part mu Gasenyi mwibarabara kanaka uri mu makutiza umwana uhavutwara cyangwa wavujana mu gukora clip video y'umururumbo hano uri mu makiga bwana Lizo en fait novuga ko ndashimye cyane kumva uri kurambaza ico kibazo sinzi wambari ati hari imodoka ya Simba Gang ihagaze quelque part ndavuga nti tuturagenda ico wakoze gusa urazi kwa kundi nyene kwa kubaha ibinyamakuru n'ama TV online ibintu nk'ivyo wabidukoreye ikibazo ni cyakinde nyene urumva je ndaryohewe cyane hanyi ndi kuri JC production ari ibintu bishasha muzobona mu misiza mbere tuzoba invita abajournaliste abandi ari ibintu ndiko ndategura urazi kuva ukagenda handi hantu canke kugenda mu indi etape nivyo dukeneye mu muziki wacu ndundi ifo kwevoluwa ivyonye tuzobivuga mu kindi kiganiro yinditsi oya iki kintu kirakomeye wimirije gusohora indirimbo nshasha tugusanze muri JC production unatubwiye ko bagiye guhamagara abanditsi n'abamenyesha makuru ibi bintu byose bihuriye ke na Lolilo urumva ibyo bintu byose bihuriye ko urumva ni undi Lolilo ni Lolilo mushasha aje na look shasha aje na ambition zindi shasha aje nibindi bishasha byose bishasha ivyo bishasha bigiye kuza kuri Lolilo bitandukanye n'ama management yaramaze kudutangariza ukiko tubwira tugiye kuhamagara amenyesha makuru cyane umva ko ikintu ushobora kubugiye mu wundi muryango kanaka mu wundi muryango nico gituma nakubwiye ko navuye mu wundi muryango ngenda mu wundi novuga ko ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuri Lolilo wavuye mu muryango yuhe ugiye mu muryango yuhe tuzobibabwira mu misi ariko kimwe cyoco ngerageje kora nko tubwiye ati musanze muri JC production oya se kuvuga ngo ni JC cyangwa tuzohamagagwa n'abandi tuzohamagagwa yes I Lizo Manizo kano kanya
uri kuherahiza gute indirimbo ugiye gusohorera abana bariya twarabonye ipica isohoka ryari bigaragara ko ari pica iteye ubwoba reka mvuko nyene aka kanya ndiko ndakubona nya siko nakubonye ku ipica wasohoye ya coming soon na cyane cyane shobora kuba ari imwe mu mapica igize amasanamu igiye gusohoka indirimbo wise umururumbo imyiteguro igeze he bimeze gute navuga ko Lolilo yaronsunye mu producteur mushasha ko nabibabwira borera kuri contrat rero ategereza mu producteur wa aho nyene wa audio wa video wa audio byose nibishasha urumva aje bishasha Edison ibintu nibishasha kuko ahangaha ngira ninjire kuko twari tukumenyereye muri MA production ukorerwa na Amir Pro yambaye gute ngaho tubarire nivyo dushaka kumenya injira rero mwido nido hariho changement ugiye kuyibona kuba cyane tugiye kuyanonsa kuba cyane nico gituma Lolilo ariko arahinduka cyane mu bintu bitandukanye n'amakepe bamujije kuyambara kiro gihe yamishatsi y'abazungu yagiye habona komeza none uvuze ngo nibishasha reka ivyo batariko barabona bimwe ndabibereke ngaho komeza ivyo bishasha navuga ko Lolilo agiye kubereka ibintu bishasha n'ivyo Lolilo yakora amavideo meza afise amasanamu atagase ameze bien ameze cool mugabo hagiye kongereza ko bitari umenyereye rero Lolilo byo bintu muzobibona muri clip yiwe shasha bere niyo conférence de presse izoba très bientôt mu misiza na niyo munsi nyene azorekura indirimbo yiwe shasha rero nanje uranyemereye ko ndakubatsa kubera nawe hejeje kuvuga Lizo dukora ibiganiro buherutse waratubwiye ko hari ibikorwa byinshi uri kurakorera muri MA production hariya kwa Amir Pro kino gihe utubwiye yuko mu bishasha bigiye kuza harimwo umudirector harimwo no mu producer vyumvikana ko tutagiye gusubira kumva Amir Pro mu bikorwa vyawe vya vuba tutanagiye no gusubira kubona kandi uno mugabo nawe se wundi ujya mu director hajya wawe yarinde Brian Smith mu bikorwa vyawe kandi vya vuba Amir Pro kontra yarahetse mugabo Brian Smith kontra yarahetse ego twa na Rosindi kontra kandi komeye cyane ibaza ko muzojija mwenyene muzobona evolution mwenyene kandi nibaze ko zoryohera abafanzi bawe rero sino birangiramwo cyane ahubwo nari kuvuga mu gikorwa ngiye gusora ico gikorwa ni gikorwa kidasanzwe kitwa umururumbo ni gikorwa cyo muri Simba Gang hanyuma ico gikorwa kizoryohera abafanzi baje kiryohere n'abandi bafanzi babandi bacuraranzi babone ko hari evolution hari ikindi kintu twazanye gishasha muri industry y'umuziki mu Burundi byumvikana ko producer w'ino ndirimbo Umururumbo ari mushasha ego wa video ni mushasha director ni mushasha no producer wa audio ni mushasha byose ni bishasha donc management ni shasha ajya urabivuga n'ibindi mu kanya arindira turaduga pole pole ariko management nshasha ije ku managinga Lolilo dusanga tuzikura umukambwe gato dusanga tuzikura umukambwe na cyane cyane mu muziki w'u Burundi baguhariye mu ba legend bagushiramwe wenye ubwa waravyivugiye kandi navyo abandi babonye ati uno mugabo niwe yazanye ama image mashasha ateye igomwe mu ma clip video y'u Burundi abandi ubwo badogira ko kare twari tumanyereye za zindi za kera uno muntu kino gihagize uti ngira mfate Lolilo kuko so ari we wese ashobora kugufata ko waragutse tubizanye ukuri waragutse ufise ibikorwa vyinshi haruhande gufite ibikorwa vyinshi ko wakoze vyinshi hari ivyo umuntu wari wese adashobora kuza kubwira ati kora ukungu umwemerere ivyo turabizi na nyimo kandi urabizi rero kubw'ivyo ndashaka kumenya uyu muntu n'umurundi n'umunyamahanga agize uti kabisa Lizo Manizo hivi njoni kuonesha eco novuga ko sino mudondora ngo mumenye ako amamuko basi ako amamuko basi amamuko n'umurundi cyane n'umunyamahanga nzomwibonera kandi umuntu mwiza cyane ashaka iterambere ry'abacuraranzi mbere ni yatoye je nyene n'abandi yatoye hanyuma kugira umuntu ave mu management kanaka yinjire mu yindi
bivana n'umumvikano n'umumvikanye n'umuntu bivana n'akarusho onye mu bindi mu yo yindi management rero novuga ko ibintu bice kuza bizoba bihambaye cyane ariko rero bimeze bien cyane hari ikindi kibazo canza Simba Gang ni lebo dusanzwe tuzimwo Lolilo na Aslian kino gusa rero n'undi muri Etats-Unis na kutahora utumubwiye yasinye muri iminsi nyene yasinye muri Simba Gang Simba Gang ni yindi management ndikumva ukuntu bikorana gute iyo management ni management itoyi yindi management iki nivyo nyene rega ntari gutahura uravuga Simba Gang ukavuga ko hari n'indi management kandi mugiye gusinya then ni management zibiri zigiye gukorana canke ni imwe yatoye management yisinye kutora management Simba Gang rero yagutswe yagutswe ibayigurana n'abayirimwe mugabo bakabaho si yose bya Simba Gang ubu none nindagiye kuba CEO ko twari tuzi ko CEO ari wewe urumva bazobahamagara hanyuma uyo munsi nyene bahamagaye muzogenda mutashe n'indirimbo azoba ari lance murumva lancement ko izoba ni conférence de presse hama cyabera muna lancement iri inclus iri ndane nyene dans la conférence hama bize ibandanye bigenda neza namwe mu vyukururumba navyo nibihe bisobanura ibijanye n'ibintu by'imirurumbo none izuba ryatumenya gahanga tumeze nabi kenshi turondera ubushobozi uko hakanye dusanzwe dushusha hama ngo ngere udushushe ngaho tubarira iyi ndirimbo iki umururumbo nyene ngaho nyene tubwiye uje kuturangiza urumva unashobora kuba kanye mu mubiri rero ujya mururumbo nyene ugendana mu mubiri wawe niwo tugiye kwerekana rero kugaragaza aho uje kuturangiza sha Lolilo wewe ibintu twemereje kumva muri ntuze Morning Star yasohotse kino gihe ikintu yagusigiye kugira ngo mve ko uyikurikiza izindi ndirimbo ni giki novuga ko Morning Star uko nari navyiteze siko vyagenze vyapfiriye he kandi ari ibintu nashobora kuvugira kuri media mugabo ni indirimbo nziza benshi barayikunda ariyo utunenge twashize kugira indirimbo ishikaho twashaka byapfiriye muri Simba Gang nyene cyane muri Simba Gang tuzobibona ni Lolilo tuzobibona gute kandi urumva hari ibintu bitagenze neza kuri Morning Star nakuba gico yagusigiye ati jewe ico nari ndayiteze ko sico nabonye ni giki byapfiriye he naco bigufya wapi parce que yinjije utuvyuzi tutari duke n'udufaranga hahandi ibiharuro gusa ntivyaduze cyane nka zazindi ntivyaduze nka gita sari nitafuta ni pili yes indirimbo umururumbo ati izosohokana cyane cyane ku munsi uzahamagaje abanditsi abamenyesha makuru hanyuma mu munsi nyene duke tutatugize gute dutahukanya gaseke tuzoca tuyisanga kuri account ya YouTube yawe cyane uzogira vya bindi vy'uko indirimbo ibanza guca ku ma platform banzi gurishwa bitakwaje iyo yose ko ndamenya parce que umuntu aserukira Lolilo naratora decision naratora icyo ashaka cyakeneye gukora rero icyo azokora icyo azokurikiza parce que shison ndi muri management yiwe ubwo kugira ku mategeko yabo barafise ko bariko barategura akazi kawe Lolilo ikintu cyatumye wumva ko nimba hari contrat yaramaze gusinywa uvuga ati iyi management no bandabangiye gato gushiramo inguvu reka nongere ninjire muri no management niki kintu cyagukabuye yakubwiye ati kabisa iki kintu gikore kwa mukumva gikoze ku mutima ukacumva gutereza kwerekezaho ni giki ni vyinshi sino bidondagura ngo mugabo ndazi ko bientôt muzobaza ivyo rero sino bivugira kuri muzomubaza we babwira hanyuma nanje muzombaza ndi imbere yiwe ariko wanakomoje ukintu kijanye na Morning Star cyanibuka abakunzi b'umuziki w'u Burundi babaza hana hari ati Lolilo ino nguvu irombe ino ndirimbo nta nguvu yayishizeko hari abagutaye kwa gashavu kuko twari tukumenyere kuzina indirimbo ukora ama media tour twari tukubonye kuzina indirimbo ukire du showbiz dutandukanye siko wayikoreye irya ndirimbo ariko kino gihe biragaragara ko hari abantu uri kurata kwa gashavu abo bakunzi b'umuziki w'u Burundi bavuga ko bishobora kuba byaravuye kuri we muntu mbere kutayiherekeje kugira ngo yishikane aho ategereza kuyishikana ubabwira iki yaje turi mu problème menshi
hariho mama w'umuproducteur yari yafuye hanyuma sohoka tutabyiteguriye hakaba na coronavirus yinjiyemo ari utuntu nyene nico gituma nakubwiye nitwo utakwishavu ntabwo ari abantu me ari utunenge twinshi twashikiye mu ico gihe kandi sinaronse ukuntu no vyitwaramo ndayishiremo ingufu nk'uko wabivuze ubonye mu producteur uri mu journaliste ibintu byinshi amaze kumfasha kandi urazi ukuntu umwete wanje urawuzi ukuntu ngana hanyuma ivyo bintu vyagize ko iyo ndirimbo isinzira gatoya okay kino gihe indirimbo yawe izanye title y'umururumbo hari yindi ndirimbo iri kwiravuga ko vyinshi nta ndinda kuvuga iyo bijya hose urayizi ubona ko yanateye ibibazo bamwe ati indirimbo iterezwa gufutwa kuri account ya YouTube y'umu artiste kanaka yakoranye n'undi mu artiste kino gihe nawe uzanye title y'indirimbo umururumbo ubwo warabonye ubuherutse nkwandikira message ati aha hantu ntihazohava hasha mugani wa babandi nkuko iyindi haswe guturira ahantu iyi ndirimbo lo content ni message imeze gute bwana Rorero nubwo ntarayumva mugabo kugira ngo abantu bagire indirimbo zishikanga 17 ya nabise nyinshi n'umururumbo parmi izo ndirimbo so kuvuga ngo kubera bajya bakoze icya ndirimbo nico gituma nagize tashobora kuba harimo amajambo y'ubushira soni wake nyene wakubigaragaze umururumbo ni indirimbo imbere ya byose afise imico mu mico y'ikirundi ari ibintu utashobora kurenza rero kuri jewe rero sino nta muco uzohonyanga na muco uzohonyanga sino kunda gushiramwo uto tujambo tubi mu ndirimbo cyangwa gushiramwo muzokumva umururumbo nyene nkuko musanzwe muzokumva indirimbo nyene irurumba twake nyene mugabo amajambo mabi arimo nta majambo mabi arimwo ariko ni indirimbo abana bariya sanamu mabi Lizo turavye y'amasanamu yonyene akajya kantu warungiza sinzi ko abonye comment kuba postinze ati no sanamu itwibuka ijindi sanamu twabonye ahandi hantu kanaka wale wengi ya comment uriona ivyo biyumvira sivyo ariko gukoresha isanamu imeze kurya Ruriro ndiko ndabona kano kanya siwe mbona kwijya sanamu c'est vrai hinduka wari Simba koko nigeza guhinduka buri mwanya ndegezwa guhinduka ngabo ubundi muntu ashanja look ashanja comportement aba kuri jewe c'est normal mucurara ndegezwa guhinduka ariko Ruriro duheraheza ninjire mu kibazo cy'amatsiko umururumbo yo urumva bariko baradukurikirana twe twirindiriye mu bandi kiretse ko nagize bako kumvira indirimbo zitari nkezi wawe muyirindiye mu bandi parce que tuzoba invite naragize niba ko ujye kumvira indirimbo zitari nkezi wawe sindakubesha ugiye gutongora ugiye guturira niko no bivuga ivyo ndabizi uko nayo ravye nuko ariko aracinzira zino ndirimbo ni lizo manisi umenyine mu bintu by'ama bring kino ge yambaye ipataro kandi yayitugije nta nubwo ari pocket yayambaye nk'umushinga ntaye ha ruhande yaho yamanu yishati yasobetse ibintu bimeze uko nyene tukumenyereye kandi mu mashapo atandukanye nuga kano kanya ebana mu mutwe ibintu bimeze neza na kaluki banamureka bariko baraturabara Ruriro maja yumvikana ko ari changement abantu bashobora kuba bagiye ku managinga n'abantu bashobora kuba bakunda look zigishinga ntahe n'abashinga ntahe zigipasitori nirako bimeze Lizo nta kindi nokora atari kugushimira ariko muga imbere ko dusezerana bariya bakunzi ba Niyosel TV gira message ubahaye na cyane kuri ibi bibazo biba bitandukanye baguma bibaza bongera bagira gute turasaba ryo kubona turifuza ko utanga message Shiny like a morning star girl yeah you shiny like a morning star girl yeah you shiny like a star when I see your face in the morning wake up you shiny like a star when I see your smile in the morning yes kuguheba no kukwitesha ntibikunda oh yeah you shiny like a star when I treat you bad in the morning wake up bagasukuni barambigwa no kuvuga kuruwa agaciro utaberanye na yes I is Lizo manizo for shizo mzizi waciwe Simba ntare rugamba chambara Burundi
novuga ko ndabashimiye cyane gukora kurikirana ikiganiro cyacu kuri televiziyo yacu kugira amakomantere mubaze ibyo mushaka nge muduhanure amakomantere mwibagire kugira amabone hanyuma mukurikira mutegeko hari indirimbo ije ugira collection ikosora y'umuntu ije vraiment gasanzwe kandi indirimbo nziza ifite amasanamu meza ni loriro mushasha new look new look new misobeko kila hanyuma ndabakunda cyane mudukurikirana mubananye mutuhanura murakoze cyane abafanzi banje n'abatara abafanzi banje ndabakunda cyane yes I nizo twari kumwe na cyane kuri kamera za Niyosel TV ni kwa kundi nyene yayibasavye ati jya muri commentaire mugire gutya mumubwire kandi atakumubabarira kijya kibi mwamubonye kujya kiza mwamubonye ko nta bishobora kumenya ahakosora mutakimubwiye haruhande yako no kugira subscribe like and share ndetse no kugira gutya mugasangiza ino nkuru canke kino kiganiro abakunzi b'umuziki w'u Burundi umururumbo vuba turarurumba vuba turaka ibintu beze bigende neza asante sana